rwose aho ruhagaze ni muri aka kadirisha. Ni ukuvuga ko urubanza ruzocibwa n'aka kadirisha. Byose twavuze urashobora kuba wabyumvise, n'ejo ukazoja mu zindi nama, na hirya y'ejo ukagenda, mugabo ukazojuragirika kuri aka kadirisha tuzoba wafashije. Mugeze rero ku biro by'amatora muzohasanga abantu bane. Uwa mbere muzoshikira n'umukuru w'ibiro by'itora, azoheza arabe yuko wanditswe, hanyuma atashira akamenyetso ku izina ryawe. Ututera intambwe imbere gato tuhasanga ugira kabiri ari nawe ahambaye, azoguha ikarata imeze uko. Murabona ko twagerageje kubicapa ngaha. Ikarata rero wa kabiri niwe azoyiguha, hanyuma ucugenda kwiherera kugira ngo utore aho ndahagaruka. Ugira gatatu umaze gutora uzoshikira nuzokwaka ijya karata yitora, azoca ashirako akamenyetso yerekane ko watoye, ntuwavugaruka gutora ugira kabiri. Uwa nyuma nuzo gushira irangi ku rutoke niwe agira kane. Reka rero ngaruke kwa kabiri azoguha iyi karata. Uyo rero azoguha ikarata nk'iyi, wewe ucugenda ahantu utorera mu kazu kugiherera. Ubanza urabe ka kadirisha kari imbere y'ibara ryera aho kari. Aha murakabona ngaka. Nukubanza kuraba kwibuka ko washize mu irangi, hanyuma ukabona neza ko igikumu cyafashe, ku buryo n'abazoba bariko baraharura amajwi batazohwihwisha ngo mbega yateye igikumu cyangwa ntiyateye igikumu. Wewe ubone koko yuko uteye igikumu cyawe neza. Ucuraba rero mu kuzinga kuko urupapuro rurafise ahantu hagati bazingira. Mu kuzinga urabe yuko rwa rutoke wakoza mu irangi atahandi hantu rukora, kuko rukoza ahandi hantu. Mbere byo babyiza ubishoboye mwitwaje akantu k'agatambara imbere yo kuzinga, ukabanza ugahanagura rwa rutoke rwakora mu irangi. Arakamushwara ugiye witwaje naho ko bari n'agapapuro washize mu mufuko, kuko ntawe uzogusuka ko mbega mu mufuko hari ibiki. Urabe yuko urutoke waruhanaguye neza, ubone rero kuzinga iyi karata yawe kuko uzoyitwara izinze. Banyokuru hariya ntimuzobe muca muramburura gutya ngo mugende uko, ukugenda wazinze neza. Hanze uzohasanga isanduku ucushiramwo urwo rupapuro, uce wigira uzocushikira wa wundi agira gatatu ndababwira, aheza agashira ikashe ku ikarata yawe. Gutora n'umunsi umwe. Hariho abarundi banzoba ndabikora, nukuri ntimuzobe banzoba ndabikora. Umunyabanga yiyemera, mukenyera rugamba yiyemera, imbona kure yiyemera saa 4 zo mu gatondo azoba yahejeje gutora. Turabasabye rero muri uyo mwanya kuva kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuw'Imana mugende mutore ayo makarata muzokoresha gutora. Abakunyabanga twese umwe